iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Mu Burundi abagore bakora ubucuruzi buciriritse bavuga ko bahohoterwa n'abayobozi bababurabuza mu byo bagerageza gukora ngo batunge imiryango yabo. Katubara tugende mu masoko none nk'umuntu afite umuteye w'ibihumbi 200 nitugira amahera yo gupanga bijya bibanza byo mu isoko tuvyikorera mu giseka turi hafi yo kusanzara dushika muhira twarushi twasanzaye umuntu agwa nk'ikiziga kandi twitwara ngo turi mu gihugu cy'iwacu. Abo ni bamwe muri abo bagore. Mu Rwanda abahoze batuye mu manegeka basenyewe amazu hirya no hino mu mujyi wa Kigali bahangayikishijwe n'uko bishyuzwa imisoro y'ubukode bw'amazu atakiriho. Naho Kongere y'Amerika irimo gutegura umugambi wa miliyari 1 na miliyoni 200 z'amadolari kugira ngo guverinoma ibashe kuba yakomeza gukora. Izi nkuru tubabwiye muri make hamwe n'izindi ijwi ry'Amerika yabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya. Turi kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umugabo ukomoka mu Rwanda witwa Eric Tabaro Nshimiye yatawe muri yombi ejo kuwa kane muri leta ya Ohio mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu. Umushinjacyaha wo ku rwego rw'igihugu amukurikiranyeho ko yabeshye ku ruhare yaba yaragize muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Avuga ko muri icyo gihe Nshimiye yari umunyeshuri mu ishami ry'ubuganga rya Kaminuza y'u Rwanda mu mujyi wa Butare n'umuyoboke w'imena wari ushishikaye mu mashyaka yakoze jenoside. Nshimiye yagendaga arondera abakozi n'abarwayi b'abatutsi mu bitaro bya kaminuza bakabica abandi bakabafata ku ngufu. Umushinjacyaha yemeza ko Nshimiye ubwe yishe abantu abakubita impiri irimo imisumari abandi akabatemagura n'umuhoro. Asobanura ko Nshimiye Eric yahunze u Rwanda mu 1994 hagati mu kwezi kwa karindwi. Yanyuze muri Kenya ajya gusaba ubuhungiro ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'i Nairobi abeshya ko atigeze agira uruhare muri jenoside. Yarabubonye. Yageze muri Amerika mu 1995 yabonye ubwenegihugu mu 2003. Noneho tujye muri Uganda. Perezida Museveni yaraye yagize umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu. Niwe rero umukurikira mu buyobozi bw'igisirikare cyose abereye umugaba w'ikirenga. Kainerugaba yari asanzwe ari umujyanama mukuru wa Perezida Museveni mu birebana n'ibikorwa by'umutwe w'ingabo zidasanzwe Force Speciale kuva mu 2022. Mbere yaho yari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Kainerugaba asimbuye ku mwanya w'umugaba mukuru General Wilson Mbasu Mbadi wagizwe minisitiri wungirije ushinzwe ubucuruzi. Nk'uko ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibivuga, ntibivugwaho rumwe cyane cyane mu bakeka ko Perezida Museveni w'imyaka 79 y'ubukure ashobora kuba arimo ategurira umuhungu we kuzamusimbura ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Amatora ya Perezida wa Repubulika ya Uganda ataha ateganijwe mu 2026. Radiyo Ijwi ry'Amerika. Noneho tujya muri Afurika y'Epfo. Perezida w'inteko ishinga amategeko umutegarugori Nosiviwe Mpisa Ngakula yatanze intebe kubera ibirego bya ruswa. Mu itangazo yashyize ahagaragara aragira ati kubera uburemere bw'ibimvugwaho mfashe ikiruhuko kidasanzwe guhera aka kanya. Kuwa kabiri w'iki cyumweru abagenzacyaha bagiye gusaka iwe mu rugo ariko ntacyo batangaje kuri anketi zabo. Gusa nk'uko ibitangazamakuru bibyamamaza, Mpisa Ngakula akekwaho ibyaha bya ruswa igihe yari minisitiri w'ingabo z'igihugu kuva mu 2012 kugera mu 2021 mbere y'uko rero aba perezida w'inteko ishinga amategeko. We avuga ko ntacyo umutimanama we umushinja ariko asobanura ko atazagorana muri anketi. Ababikurikiranira hafi basanga ibibazo bye byiyongera ku bindi by'abandi bayoboke b'ishyaka ANC riri ku butegetsi bishobora kuritobera mu matora ateganijwe ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa gatanu gutaha. Radiyo Ijwi ry'Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inteko ishinga amategeko Congress yatangaje umushinga w'ingengo y'imari y'amadolari tiriyoni 1.2, ni ukuvuga miliyari 1,200. Abayigize b'amashyaka yombi abarepublikani n'abademokrate bari bamaze iminsi barananiwe kumvikana ku buryo inzego za guverinoma zo ku rwego rw'igihugu zimwe na zimwe ziteguraga guhagarika ibikorwa byazo byose
kuri uyu wa gatanu guhera saa sita y'ijoro. Muri izo nzego harimo minisiteri zikomeye nk'iy'ingabo na minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu ishinzwe ibibazo by'abimukira, umutekano w'imipaka n'uw'ibibuga by'indege, n'ikigega cya minisiteri y'ububanyi n'amahanga gishinzwe gutera inkunga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi z'abanyapalestina. Ijwi rya Amerika tukiri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaganga bo mu bitaro bikuru bya Massachusetts mu mujyi wa Boston mu burasirazuba bw'igihugu batangaje ko bahaye umuntu muzima impyiko y'ingurube kandi bigenda neza. N'ubwa mbere mu mateka y'isi bibayeho. Umukambwe Rick Sleiman w'imyaka 62 y'amavuko afite indwara y'impyiko igeze ku rwego rwa nyuma. Iyo abaganga bamuteyemo babanje kuyigorora uturemangingo ADN twayo bakoresheje ikoranabuhanga. Bavuga ko umubiri we wayakiriye neza, arijajara buhoro buhoro ku buryo ashobora gutaha iwe mu rugo vuba. Abashakashatsi bamaze imyaka irenga 70 bagerageza kuvura imyanya y'umubiri w'umuntu bakoresheje iyi nyamaswa nk'impyiko nyine cyangwa umutima, ariko kugeza ubu byari bitaragenda neza. Ubu noneho abaganga n'abashakashatsi bavuga ko bamaze gutera intambwe nini cyane. Radio Ijwi rya Amerika dusoreza aya makuru yo hirya no hino ku isi. Muri Chad, imirwano y'amoko yahitanye abantu 42. Guverinoma ivuga ko igice cy'abantu bitwaje intwaro bateye mu mudugudu wa Tilege mu ntara ya Ouaddaï nko muri kilometero 700 mu butayu mu burasirazuba bw'igihugu. Baratwitse, barica, barayogoza. Uburasirazuba n'amajyepfo bya Chad hakunze kubamo kenshi intambara z'amoko atandukanye, cyane cyane ay'abahinzi n'aborozi baba bapfa ahanini ubutaka, inzuri n'amasoko y'amazi. Urakoze Thomas Kamirindi kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwa interineti kuri wa3.radio.voa.com, ku mbuga nkoranyambaga adresse ni VOA radio yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi, abagore bakora ubucuruzi buciriritse bavuga ko bahohoterwa n'abayobozi kuko bababurabuza mu byo bagerageza gukora ngo batunge imiryango yabo. Bamwe muri abo baganiriye n'Ijwi rya Amerika n'abakorera ubucuruzi mu mujyi wa Bujumbura. Murabyumva muri iyi nkuru y'umunyamakuru Thierry Vendayishimiye. Bakatubarira tugende mu masoko. None nk'umuntu afise umuteye 220 nitugira amahera yo gupanga bijya bibanza byo mu isoko. Tuvyikorera mu giseka turi hafi yo kusanzara, dushika muhira rwarushi twasanzaye umuntu agwa nk'ikiziga, kandi twitwa ngo turi mu gihugu cy'iwacu. Je ndafise ikibazo gikomeye, numva ndushiye kuri iyi si muri iki gihugu cy'iwacu. Abo ni bamwe mu bakenyezi bafise amikoro make bakorera hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura, abagerageza kudandaza utuntu duto duto nkuko bavyiganiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Basigura ko umukenyezi w'iki gihe atakiguma ategereje ibizanwa n'umugabo, ndetse hari n'ababa badafise abagabo kandi bafise abana, bikaba ngombwa ko baja kurondera ibitunga umuryango. Berekana ko bitaborohera na gato kuko umutahe wabo uba ari muto, bigatuma badandaza utuntu duto duto turimwo ivyamwa. Ndi umudamu ndeza abana 4, ndaja kubarondera kubera mbona umugabo sanzwe. Abagabo ba kino gihe aragenda akarondera yaronka acishiyo kajya kwanywesha inzoga, wowe nawe ukabona icyo ugaburira abana. Nzindutse nawe ngo nzindutse kurondera, nkagenda kurondera, twahura n'abantu bakabitwaka bakatubuza ko turondera abana, ugasanga uri umuntu akaragira ingorane mu barabara, akaragira ingorane mu bana, urabuze icyo bagaburira. Abo bakenyezi ariko basigura ko batoroherwa mu kazi kabo kuko baburabuzwa n'abajejwe intwaro, ibyabo bikahononekarira. Uyu mukenyezi akorera ku ibarabara riva ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge riduga kuri Mosi yo Gikungu. Avuga ko bagerageje kwishira hamwe n'abandi bakenyezi mu gukora ubwo rudandazwa, ariko bibi by'ubusa. Asaba ko botuma batozwa amatagisi ariko ntibaburabuzwe. Natwe kubera turi abantu bato bato tutize, twayize ibinyene by'ivyamwa byo kurangura ivyamwa kugira abana babeho. Turi kumwe n'abafakazi, turi kumwe n'abantu, urabona ubuzi bw'ubu bwaragoye ntuba warize biranka.
ariko twebwe abakenyezi kubera dushoboye rero twavuze ati reka tugende hamwe dushika abakenyezi 5 tudanaza ibyo vyama nibaraba ukuntu badutoza igitazi cyo bareke kutugwaza imitima usamoya sizeri n'unusu uzubona batwirukako ibyacu tugasanzaza canke bakabitwara none turi bene gihugu kuburabuzwa mu kazi bakora abibona nko kuba atamutekano bafise mu gihugu cabo noneho kudusova mu gihugu tahe n'ibyacu bigende ko tuze turirukanwa tugwara imitima kandi turi mu gihugu cyacu cy'u Burundi cy'amavukiro cyenda afise ikibazo gikomeye numva ndushe kuri iyi si muri iki gihugu cyacu. Abandi bakenyezi bakora urwo rudandazwa ruto hirya no hino mu gihugu nabo bemeza ko umukenyezi w'iki gihe atabayeho neza nka kera kuko abashinga ntaye babo bahinduye ingendo ugasanga umukenyezi niwe yihararanga urugo. Abakenyezi bo muri iyi minsi tuko turagira ingorane cyane bitewe n'ubu buzima turiko turabamwe ntibutworohereje. Icyo nosaba nuko botureka tukarondera tukahangayikira abana hama bibaye ngombwa ko badufasha bagahagurukira nabo bagabo bakabereka ko bakwiye gukora inshingano zabo nk'uko ari abagabo. Ico basabwa abo bakenyezi bato n'abajejwe intwaro ni ukuja kudandariza mu masoko yashinzwe na leta. Uyu mukenyezi avuga ko amafaranga bagerageza gukoresha kugira ngo abana bafungura ari make bityo kuja mu masoko bikibagoye. Bakatubarira tugende mu masoko none nk'umuntu afise umuteye 200 nitugira amahera yo gupanga bijya bibanza byo mu isoko umva bijya 200 turangura ubutomate ubutunguru. Abo bakenyezi babwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko bababazwa no kuba amashirahamwe y'abakenyezi babaserukira atabavugira. Basaba uburenganzira mu gihugu cabo bwo gukora bisanzuye kugira ngo babashe kubaho. Abakenyezi mwize mucuri imbere kandi muri imbere ntacyo muri kumuradukorera ntacyo muri kumuravuga kandi muzi ko ari abakenyezi bene wanyu bariko bafise ibibazo batize ariko baraje hamwe baravuga ati reka dukora umugambi wo kujeneza ibyamwa turabe ukuntu tubaho reka natwe nitwahavana mu muzoshikirwa. Twagerageje kurondera bamwe mu barongoye amashirahamwe y'abakenyezi mu Burundi banka kugira ico batubwiye cerekeye ico bagiye gukora kuri abo bakenyezi bakora urudandazwa ruto bagendereye kwiteza imbere batabanje gutega amaboko ariko bakaburabuzwa n'abaserukira leta nk'uko babyiganiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Yamara kandi abarongoye urunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi ahurikiye mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga bigari mu nama bagiriye i Bujumbura mu minsi heze barerekanye ko leta y'u Burundi ikwiye gushiraho ingingo zifasha mu gutorera inyishu ibibazo bihanze umukenyezi no gushikana kure ijwi ry'umukenyezi kugira ngo akingigwe. Umushinga amateka w'umukenyezi yatowe mu gisagara ca Bujumbura na waherutse kwerekana ko hari abakenyezi batowe guserukira bagenzi babo ariko bashika kuri uwo mwanya bakaraba inyungu zabo gusa. Uwo rero yatowe ko nasubira kwibuka hariya uwo mukenyezi yabayeho rero nasubira no kwitaho inyungu z'abakenyezi. Mu Burundi umugwi w'abakenyezi ufise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu kuko ugizwe n'ibice 55 n'ibice 2% by'abanyagihugu bose baharugwa mu gihugu. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Thierry Ndayishimiye urakoze. Dukomereza amakuru yacu mu Rwanda. Abahoze batuye mu manegeka basenyewe amazu hirya no hino mu mujyi wa Kigali bahangayikishijwe n'uko bishyuzwa imisoro y'ubukode bw'amazu atakiriho. Barasaba gukurirwaho iyo misoro. Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru. Nk'ubu ngira ikibazo cya pansiyo, ngira ikibazo cya diyabete. Ibyo byose bakavuga ngo bazaha inzu abantu bo mu byiciro bya mbere. Mu marira, ishavu n'agahinda uko niko umubyeyi Oliva Manirarora w'imyaka 52 y'amavuko yituye umuvunyi mukuru asobanura ikibazo cy'imisoro bari kwishyuzwaho basenyewe amazu ubutegetsi bufata nk'amanegeka mu mwaka ushize mu kagari ka Nyamabuye igatsata mu mujyi wa Kigali. Nyuma yo kubimura, Manirarora n'umuryango bisunikiye mu byaro bya Bweramvura niho basembereye, akavuga ko byabagizeho ingaruka zikomeye. Mu kuvuga ngo twimuka abana bose ntitwajyanye, umubyeyi yaciye ukwe, abana bari ku ishuri basanga twaragiye, tubayeho dutatanye. Kumva uburemere bw'ingaruka ku basenyewe bisaba kwimanukira ukabasanga aho basembereye. Umukecuru Beatrice Mukasarambu w'imyaka 65 y'amavuko yahoze atuye mu murenge wa Gisozi Gasabo, kuri ubu asembereye mu murenge wa Murambi mu karere ka Rulindo gahana imbibe n'umujyi wa Kigali. Avuga ko bamusenyeye inzu y'abagama nakodesha gasaruramo amafaranga 85,000 bya buri kwezi. Kuri Mukasarambu kubona amafaranga 30,000 y'ubukode bw'inzu yo mu cyaro ni kimwe, kubona icyo gushyira ku munwa ni ikindi.
atunzwe no kwikopesha ibiro 3 by'ibigori bihunguye akabitekera mu gasantere biboneka ko kari gutera imbere aramira abantu aho nikora. Mu masaha ya saa 4 za mu gitondo twamusanze Mayange Rulindo. Terebura n'utugori nteka mu hano mu safuriya ngabura tudashinga tugori tw'impungure. Mukuvuga ngo uteka uduhungure ukatugaburira abaturage ba hano bakaguha amafaranga. Nyine naje kugira ngo mbone utwombaho ni ibiro 2 3 ngenda nkafata hasanga teka hari nubimbwira ati genda uteke nyine hanyuma numara guteka n'uyabona uzunyishyure nkuko uyu musaza nzaniye utudukwe. Ukaza kumwishyura gute? Buriya turadukwa ari haranca amafaranga 700. Use nk'isafuriya imeze gutya ushobora gukuramo nk'amafaranga ngaho? Nzi ahangahe se iba yuzuye ni tunukiramo hari igihe mbonamo nk'icyabiri cyatanu ntange nyine kora kugira ngo tutugori tuntunge njye. Kuva mu mpera z'umwaka ushize 2023 nibwo ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bwatangiye gusenyera abatuye ahafatwa nko mu manegeka yashyira ubuzima bwabo mu kaga. Kubasenyerwa ariko babibona ukundi. Umukecuru Mukasaramba hari kuba mu manegeka bakamenya icyangombwa cy'amanegeka bampaye umuriro bampaye amazi n'ifite amazi ku muryango mu manegeka haje ibikorwa remezo ntibadusura se kugira ngo baduhe ibyo bintu. Nyuma yo kubasenyera abaturage bemeza ko babona ubutumwa bugufi ku matelefone yabo bubishyuza imisoro ku mitungo itakiriho bagasaba kubatura uwo mutwaro. Bariho baratwishyuza ngo nidusore kandi nta mazu dufite. Twifuza ko iyo misoro yakurwaho kandi nta n'icyo tunafite kuko twabuze iyo tujya tura n'iyo tuva. Kuri ubu basenyewe mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali baratatanye buri wese yahisemo kwishima aho yishyikira. Nubwo basembereye bamwe mu mujyi wa Kigali abandi mu nkengero no hanze yawo nta cyizere ko ku munota ku wundi batakomeza kwisunika bigira hirya. Ko naho ngaho twari turi wabonaga ko nyine nta kintu bitwaye tugiye kumva twumva nyine bigenze muri ubwo buryo naho umuntu abari ntago abazi ngo ejo ngo bizagenda gute mbese umuntu uko bari ubukeye nyine nkuko nabikubwiye haruguru. Iki kibazo cy'imisoro ku basenyewe urwego rw'umuvunyi mu Rwanda rukizeza ko rugiye kugishyikiriza abo bireba mu maguru mashya. Madamu Nirere Madarina ni umuvunyi mukuru yari yasuye umurenge wa Gatsata mu bibazo by'akarengane. Twasanze rero ari byiza ko bitakorwa gusa mu murenge wa Gatsata kuko ni n'ahandi haba Gisozi cyangwa n'ahandi ko urwo rutonde umurenge wakorwa ariko n'akarere kakabigira ibyako ku buryo urwo rutonde rwakorwa ko bafite ibyangombwa noneho njyanama yafata umwanzuro kuri byose ku buryo imisoro ivanwaho. Birashoboka ko igihe iyi misoro yakurirwaho bari kuyishyuzwa nubwo bagisembereye hatazabura biruhutsa barimo n'uyu mukecuru. Natwe turaba tudafite uko turiho ngo badusoreshe imisoro. Ndabura yo nijya kwishyura aho ndyama none nzabona njya kwishyura itongo bashenye. Tuvugana na Depite Christine Mukabunane wo mu ishyaka PS Imberakuri yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibyo kwishyuza iyi misoro y'ubukode ku mitungo itakiriho bidakwiye. Njyewe ndumva bari kubikura muri systeme bakareka kubabarira imisoro aho ibyo babariraga nyine bitakihari. Ntabwo ari byo rwose, ibyo ni akarengane. Mu marangamutima y'abagendana n'uruhuri rw'ibibazo barimo abasenyewe bumva ubutegetsi bwarabatereranye. Nk'ubwo abavunyi baje yo haza Kagame twaburiye twibonanira yakwakira abandi twebwe natwakira. Abandi uravuga bande? Ankabaza mu Rwanda abanyamahanga niba mu Rwanda ntibamererwa neza Huse niwe wakwifuza ko twe twamererwa nabi. Biragoye kumenya umubare wa nyawo w'abasenyewe mu bice ubutegetsi bw'isa manegeka mu kubimura nyirinzu yahabwaga amafaranga 90,000 yo kuba bikodeshereza mu gihe wakodeshaga nawe yahitaga ahabwa 30,000. Abasenyewe bari batuye mu mirenge ya Gisozi, Remera, Gatsata, Jabana n'ahandi. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Urakoze Eric bagira ubusa kuri iyi nkuru. Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birakomeje. Ku munsi w'ejo twakiriye muri studio umuhanzi w'umunyarwanda. Eka mbaze batera amatsiko ndebe ko mumumenya. Ukuteye no kusabira ngaragura, je suis vraiment fou de toi. Amaso yanjye ni wowe areba, urukundo wamaye rumara kwifuza, kandi sinicuza. Je te promets mon bébé to satisfy you. Yuhu si wow mwamwumvise rero ni Bruce Melody inshuti yanyu umunyarwanda uri mu ruzinduko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atugezeho hano muri studio. Turakwakiriye, turakwishimiye. Murakoze cyane, nishimiye kuba ndi kumwe namwe.
n'abari kutwumva. Yego uri kumwe na bagenzi bawe nabo turabasuhuje ariko kubera akanya gatoya dufite ntabwo turi bubakire. Watubwira muri makeya uruzinduko murimo rugamije iki hano muri Amerika? Mfite indirimbo nshyashya nakoranye n'umuhanzi w'umunyejamaika ariko ukorera hano muri Amerika witwa Shaggy. Iyo ndirimbo yitwa When She's Around. Rero twaje mu bikorwa byo kwiyamamaza no kwimenyekanisha ariko no kumenyekanisha umuziki wanjye muri rusange. Ako karirimbo se ko watunyuraho gato cyane. I close my eyes when she's around. I close my eyes when she's around. She blow my mind when she's around. Nafunga macho when she's you. Urakoze cyane ndumva hari ibyo utubikiye. Ubwo rero iyo ndirimbo nayo turayitegereje, muzajya kuyiririmba ryari? Irahari deja, iri hanze aho abantu basanzwe bumvira imiziki, namwe muraza kuyicuranga ubwo bayumvireho. Ni indirimbo nziza, ni akaririmbo twakoze kugira ngo dukomeze gushimisha abantu bacu, ariko nanone ndi gukora kuri album yanjye igiye gusohoka. Ndabizi ko tugiye kubana cyane, nzajya mbasura. Izasohoka ryari yo? Album turi guteganya ko yasohoka muri iyi mpeshyi igiye kuza. Ntabwo uyu mwaka urangirira, uriya album aba ari umushinga munini, ntabwo tubirekura gutyo turi kubibakoraho kugira ngo nabyo bizabanezeze bibashimishe nyine nk'uko dusanzwe tubigenza. Yego, ubwo siriho indirimbo nka zingana? Iri indirimbo 16 nyinshi. Kandi ndizera ko ari nziza nyine, ndabyizeye cyane nk'uko n'ubundi usanzwe uduha indirimbo ziryoshye cyane. Ubwo uzi ikintu cyantunguye nkigera aha, natunguwe n'ukuntu mu tuzi duke hano hari uducupa tumeze nka shoti nguko uko kangana. Ni akantu gato rwose kabamara inyota, katumara inyota, yabaye ngombwa dufata nka tubiri. Ariko n'amacupa manini turafite. Yego, harimo n'akantu k'ubukonje, ariko n'ukuri bisigaye ni byiza, nabikunze cyane. Byancanze ni ibiryo yose kandi byagucanze ni ibimeze gute? Nari nimenyereye ibishyimbo n'ibirayi cyangwa biriho imyumbati. Turabifite ariko muri Afurika ngo nuko bagiye mu banyamerika barya pizza. Nagerageje kujya uburyasazi. Wazimize bunguri rero? Nazimize bunguri ariko ntabwo byari byoroshye. Oya ntacyo, ariko uzabimenyera. None se kugiye kujya udusura cyane, niyo mpamvu ngomba kwimenyereza imico yose. Ni byiza. Ubu se abafana bawe wababwira iki muri aka kanya? Ikintu cya mbere nababwira nuko mbakunda. Icya kabiri, turi gutegura ibitaramo muri Canada, muri hano muri Amerika, muri East Africa. Turi gutegura ibitaramo uyu mwaka, abantu bose twari twarabonye no muri Europe tuzabasura. Tumva duhishiwe cyane rwose. Hari akandi kantu wifuza kuba watunyurizaho nk'akaririmbo gato cyane mbere yuko tukurekura, ko turaryoherwa n'ijwi ryawe? Hari ako ukunda se ngo nkufashe? Hari utwo ngira abamama bakunda bikantangaza. Hari nk'akavuga ngo mu buzima busanzwe sindi umunywi, sindi n'umusinzi, naraye nkwiye bidasanzwe, nunguka inshuti ntazi z'abasinzi, twanyweye twasinze. Umva rero, turabizi ko mufite akazi kenshi, reka tukureke ugende ukomeze ibyo wari urimo. Urakoze cyane. Murakoze namwe kutwakira, Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Yego namwe. Bruce Melody, umuhanzi w'umunyarwanda, twari kumwe muri studio ku munsi w'ejo kuwa kane. Ubu noneho hakurikiyeho ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo vyerekeye akarere ko mu buseruko bwa Aziya na Pacifique, Daniel Crittenbrink yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igihugu kiri mu karere ka Pacifique kandi ko gisangiye amateka n'imico n'ibihugu bibanyi vyo muri Pacifique. Yatangaje ko iterambere n'umutekano wa Amerika bifatira ku bwigenge n'iterambere ry'ibihugu vyo mu karere ka Pacifique. Icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika ku bibazo vyerekeye akarere ka Pacifique, Daniel Crittenbrink yatangaje ko amazinga yo mu karere ka Pacifique ahanganye n'ibibazo bikomeye bijanye n'umutekano n'iterambere ryavyo, harimo ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe n'ibibazo vy'ubutunzi. Ayo mazinga ahanganye kandi n'inyifato y'agasomborotso itera yigaragaza kurushiriza y'Ubushinwa. Daniel Crittenbrink yatangaje ko Amerika itariko itegeka ibihugu ku nguvu kugira bihitemwo abo bikorana, haba mu karere ka Pacifique canke ahandi ahariho hose. Yamara yatangaje ko igihugu ciwe gishaka kubona ko ibihugu vyo mu karere ka Pacifique bifise ububasha bwo gufata ingingo zavyo ubwavyo mu mwidegemvyo atagahato kahabaye. Muri iyo ntumbero, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizotanga amafaranga arenga miliyaridi 7 y'amadolari azoba agenewe gufasha imigambi mishasha mu karere ka Pacifique.
ayo mafaranga arimwo ayerekeye amasezerano hagati ya Amerika n'amazinga ya Marshall n'amareta yunze ubumwe ya Micronesia arekurira igisirikare cya Amerika gukoresha amazinga. Ku ruhande rwayo Amerika irayashigikira mu vy'ubutunzi. Icegera c'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi muri Amerika ku vyerekeye akarere ko muri Aziya yo mu buseruko na Pacific, Eli Ratner, yatangaje ko amasezerano hagati y'ibihugu vyo muri ako karere na Amerika ifise akamaro gakomeye cyane. Yavuze ko ayo masezerano atuma Amerika ishobora gukorera mu bihugu bigize ako karere mu bikorwa vyayo, mu gihe ababona ko ari abansi bayo badashobora gukoresha ubutaka, ikirere n'amazi y'ivyo bihugu. Eli Ratner yatangaje ko Amerika izi neza ko Ubushinwa buriko bugerageza kugeramira imigenderanire no gukorana hagati ya Amerika n'ibihugu vyo mu karere ko muri Aziya yo mu buseruko na Pacific imaze igihe kirekire. Ubushinwa bubikora mu ntumbero yo gushira imbere inguvu n'igihagararo cabwo muri ako karere. Icegera c'umuyobozi w'ibiro vyerekeye akarere ka Aziya mu kigo ca Amerika kijejwe iterambere mu makungu USAID, Michael Schiffer, yatangaje ko ikigo USAID giha ibihugu vyo mu karere ka Pacific inzira itandukanye. Schiffer yavuze ko bashikiriza ivyo bihugu imigambi yerekeye iterambere ifatiye ku vyo bikeneye, ivyo vyifuza, imigambi ifatiye ku budandaji, kuja hamwe kw'ivyo bihugu, kutagira uruhande rukumirwa, kandi imigambi yisunga inyishu n'imico igendera kuri demokrasi vy'ababa muri ivyo bihugu ituma haba ihinduka mu nzira nziza mu makungu. Michael Schiffer yatangaje ko gushika kuri iyo migambi bisaba gukomeza gufashanya n'ibihugu vyo mu karere ka Pacific n'abanyagihugu baho hamwe n'amashirahamwe ayobowe n'ivyo bihugu. Leta zunze ubumwe za Amerika zizobandanya gukomeza imigenderanire ivyerekeye kwivuna umwansi n'iterambere mu mazinga yo mu karere ka Pacific. Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi ya guverinoma ya Leta zunze ubumwe za Amerika.